Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byitsa nongere ndabaramutse kandi nkuko bisanzwe agena na geno nderure selector man wa One Bombo Clad Figure the one and only Imana ishimwe hamwe habwa icubahiro kuko uno munsi twaramutse tumize neza ikirere kimeze neza hano mu gisagara ca Bujumbura mbona abantu bariko barakora bimeze neza uno munsi nagira amahirwe rero nkuko bisanzwe ni musiri champion TV nderure ijwi mwumva nijya bashiriyano indundi aho muzohurira zocuvuga ati Imana ibahumugisha kuko turi mu vyunguka vy'Imana nkuko yabidutegekanije nuko uno numwe mu bantu tugira tuyage ku musuri hejuru bamwe mu bantu muzi cyane bakoze reka ndamwite profete kubera ko profete bifite ico bisigura umuntu yerekwa umuntu afise ivyo ahanurira abandi umuntu afise ingabire yo gushobora kubwira ikintu umuntu ugasanga kirabaye abo bantu nibo bitwa aba profete nibindi bigiye bitandukanye kuba binsumvya muraza guca mushira muri commentaire kugira ngo nabandi babibonereho ndi mu Kamenge quartier Gikizi 10e avenue numéro 48 nimba nihenze nibaruko nyene hamwe muri ko murabibona ni église bita Jedida Mountain turaza kuyaga nuno mupapa uno musora kiri muto kugira ngo agire ica tubwiye tuza kuyaga kuki maza kumwakira mugabo tuza kuyaga kwijanye n'imisi ya nyuma niko bimeze mbanze ndamwakire yidondore hama tuje tubanda ikiganiro karibu cyane papa ego murakoze Bwana Yesu asifiwe amen amen haleluya haleluya ego nuko banze ushira mu maboko y'Imana kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza Satani haze kujitambika nshaka kuno munsi tuza kukubita madayimoni mpaka na Yesu yemwe niyewe angari yaseme no Mana turagushimiye turaguhaye icubahiro tunahezagiye izina ryawe amen urakoze kuri uyu mwanya uduhaye wo kubana bene data amen biza gukoreka hano byose tubishize mu biganza byawe amen nkemu yaragaragare mu izina rya Yesu amen murakoze cyane namwe murakoze ikaze rero mu kiganiro murakoze cyane mbanze ndabashimire kuba mwanyemereye mu kanyumuka mu mwanya wo kugira ngo tuze guhava tuyaga nanje ndabashimiye neza cyane nari nabanje kuvuga ngo witwa profete sigurira abantu profete carico ku bantu batabitahura dufatiye akarorero profete mu kirundi bavuga ngo numuvugishwa ariko bivanye nuko abantu tudatahura burya kuba profete canke kuba umuvugishwa si kintu umuntu yiha wenyene ni kintu habwa n'Imana neza cyane Imana irashobora kugutoranya avuga ati yuko uzoba umuvugishwa ni nkuko hariho masorte y'amaprofete rero umuntu iyo abaye profete ategerezwa kwanza kumenya mbega niyihe sorte y'ubuprofete mfise neza cyane rero bavuze ngo profete n'umuntu icambere ni ijisho ry'Imana muhanuzi cya kabiri ni novuga yuko ari speaker n'umuvugizi Imana igomba ku bantu ica kuri uwo muntu yitwa profete hama agashikiriza Imana ishaka kubari neza cyane rero ni nkuko atamwanya dufise nari kubisobanura kuko hariho abantu batanguye ava yuko ba profete batanguye ngira ivyo tuzohava tubizayimo mu nyuma kubera nzohava nguma ndakurondera ariko uno munsi cankuranije kituma ndiko ndagenda nzunguruka mbaza abantu bakorera Imana nshaka kugira tubanze tuvugane neza iyo umaze kuba profete ukabugenda uhanurira abantu ivy'Imana wavuze ati n'umuntu afise connection y'ijuru hama ijuru rikamuhana wagashikiriza ivy'ijuru ryamuhaye ngomba kugira ngo banze tubarire mu misi ya nyuma jewe ndakorera kuri aka kantu kajanye n'imisi ya nyuma aba profete bazoba bahari abakozi b'Imana bazoba bahari mu misi ya nyuma mbega ibigaragaza neza na neza ko imisi ya nyuma iri kiraza nibiki icambere uvuze ngo ibigaragaza yuko imisi ya nyuma yageze twese turayibonesha amaso Bibiliya ivuga yuko hazobaho intambara turiko turazibona Ukraine na Russia Congo n'u Rwanda n'intambara mu bindi bihugu tutazi intambara kutavyibagize intambara mu mashengero byose birimwo urumva mu bakozi b'Imana kandi Bibiliya ikavuga yuko mu minsi ya nyuma hazobaho kwikunda hazoba imbwa n'abarozi hazobaho kurira amaganya ibintu byinshi nyene tumaze kubona umwuzure biki byo byose bitugaragariza yuko iminsi ya nyuma imaze kugera neza cyane none ga profete umbabarire sindaguciriye mu ijambo jewe imyaka mfise uyu munsi navutse numva ngo ibihe vya nyuma vyaraje kugeza n'iyi saha muguma muvuga ko ibihe vya nyuma bihari urashobora gutandukaniriza umuntu ashobora kuba afite iciyumviro nk'ico n'iki wanje cyangwa ukagira ico mubari
ego abantu benshi barakunda kwitiranya bino bintu. Iyo tuvuze ijambo rivuga ngo igihe c'iherezo canke iminsi ya nyuma, na Yesu ataraza iri jambo ryaravugwa. Ndetse n'ikimenyamenya mu myaka ya 2000 harigeze kubaho ibihuha bavuga yuko Yesu agomba kugaruka, isi irangiye. Rero byatumye abantu bagwa mu kaga, bamwe baragira ubwoba, abandi bagurisha ivyabo neza cyane. Ariko iyo tuvuze ijambo iminsi ya nyuma canke igihe c'iherezo, ntabwo baba babivuze yuko mu kivunga, baba babivuze ku muntu bwite, umuntu umwe ciwe bwite. Bisobanurwa ngo ni nkuko jewe uyu munsi nshobora gupfa, bisobanurwa ngo igihe c'iherezo canje cyageze, nta gihe kindi nsigaranye atari igihe cyo kurindira abandi yuko bagira gute bataha. Donc igihe c'iherezo kibaye kuri wewe, ku bandi mugabo nta gihe c'iherezo baragira, ntibaragira. Kijya gihe rero c'iherezo bavuga cyo Yesu kugaruka kwa Yesu, nico gihe rero kizoba kigeze, kuko exactement nta muntu akizi ico gihe, kuko na Yesu barakimubajije aravuga yuko atazi igihe azogarukira, atari data wenyene. Rero iyo bakoresheje ijambo ngo igihe c'iherezo kirageze, ni mwihane mugira gute, baba ariko baravuga kuko tutazi igihe. Ni nkuko nawe ushobora gupfa uyu munsi, ubuzima bwawe ukaba burangiye, ukaba birangiye, donc kikaba kibaye igihe ca nyuma. Neza cyane. Mu bakozi mukora muba muri hamwe mu kazi murakora, ukabona abakozi bakorera Imana n'abadakorera Imana. Tuvuye mu ndani muri eglise tugiye hanze mu buzima busanzwe, urabona abakozi biyita abakozi b'Imana, mugabo gasanga umukozi w'Imana agendana abantu bamucungera. Bijya bintu bivuze hiki? Bo sinshobora kuvyinjiramo cyane, kuko buri muntu wese akora ikintu afise impamvu. Iyo wavuze ati bashizeho aba bodyguard, kenshi abantu bakunda kuvuga ngo aba bodyguard, umwe wese nkuko navuze yuko abafise impamvu, ari ababitahura muri sense yo kuvuga ati nshizeho aba bodyguard kugira ngo nibangirire nabi. Abandi nabo barashobora kuvuga ati ashizeho aba bodyguard kugira ngo kubera ubwishime, ubwibone. Rero buri muntu wese abafise impamvu yakoze bijya bintu. Rero nta muntu twocira urubanza, kuko na Yesu yavuze ngo ntiducire urubanza kuko tutazi ubwo tuzocira. Ariko reka tuvuge yuko nawe hazogera igihe ugasanga kuri altar hari aba bodyguard, umwe ari nk'iburyo bwawe, uwundi ari bubamfu, uri kurigisha ijambo ry'Imana. Tuvuge ko ariko bizogenda. Nibaza yuko icyambere turindwa n'Imana. Iyo uvuga yuko hoba aba bodyguard umuntu ariko avuga ijambo, urumva ko ni ikintu kidasona neza, ni ikintu kitumvikana. Bivuze ngo kuba bikora harimwe akantu tuze turareka guhisha. Hari itandukaniro kuko urumva hariyo protocole, hariyo n'aba bodyguards. Hariyo abantu twama tubona bafise aba bodyguards bafise amateni gisirikare, bafise inkoho, byo twama tubibonesha amaso. Rero ico ntushobora kuvuga ati ngo n'aba protocole bakurinze. Urumva mu bantu mbega baza kuvyakira gute? Ntibisona. None nimba reka tuze turabwizanye ukuri, n'Imana iravuga ngo mubwizanye ukuri na bagenzi banyu. Nimba wavuze nti umuhero uri kuraza mugabo uza ku muntu wari we wese, bivuze ngo umuhero imbere y'uko uza, nibaza ko jewe bitangurira mu buzima busanzwe kuvyo umuntu abona, kuko iyo umuntu aza kwitaba Imana, hari abakurambere bo nibo bakunda kuvuga ngo iyo umuntu aza kwitaba Imana ari umuntu akuze koko ngo arabimenya. None tuvuge yuko nimba uwo muhero uba ku muntu wari we wese, tuvuge ko umuntu yitwaye nabi ngaha ku isi, umuhero uba uri kura ikimenyetso kigaragaza umuntu agiye kugira umuhero rero wiwe ugiye kugushika cyane ku muntu yo bakora ibintu bibi cyane. Nibaza yuko tajanye n'ivy'Imana yamutegetse. Bibiri ivuga ngo ingaruka y'icyaha n'urupfu. Iyo umuntu agendera mu vyaha, aba yapfuye kameme mu buryo bw'imhemu, naho dushobora kumubona agenda avuga, ariko aba yapfuye. Imana agaragara imbere y'Imana yuko yagize gute, yapfuye. Rero iyo umuntu ariko arakora ibintu bidahimbara Imana, burya Imana hari ikintu kivuga ngo ubuntu, twarahawe ubuntu. Burya rero burya buntu Imana yaduhaye nibwo butuma ujya mu ntazigama. Imana ikaba imurindire yuko yokizwa agahinduka. Rero novuga yuko muri uwo mwanya
mu buryo bw'imhemu aba yagaragaye nk'umuntu yapfuye kuko ivyaha niwe byo byatumye agira gute apfa. Rero numva yuko iyo umuntu ariko arakora ibintu bidahimbara Imana bidahesha Imana icubahiro tumugereranya nk'umuntu yapfuye abakeneye ubundi bugingo. Burya bugingo abakeneye ni Yesu. Abwiye ati iyo umuntu wese aba yiyizi mu mutima kanatsinda niyo umuntu akorera Imana aba yiyizi wenyene mu mutima. Ariko rero nashaka kumenya exactement mbega mwebwe ivyo mwita ivyo kuri Bibiliya hoho haba havuga iki? Mbega Bibiliya yoyo itwereka iki, ivuga iki apare y'ivyo bintu mwebwe muvuga? Bo icambere twisunze Bibiliya uko Bibiliya ivuga kubijanye n'igihe c'iherezo. Tugerageje gusobanura ubuhanuzi bwa Danieli bwerekana umwami arota igishushanyo. Bibiliya ivuga yuko yarose igishushanyo c'umuntu mugabo afise ibihimba bitandukanye. Bijya bihimba vyasobanura ubwami buzogenda butwara mpaka kugeza aho igihe c'iherezo kigera. Turaza kubona mu vyo yarose hariho igihimba ca mbere cino ruguru c'umutwe gisobanura ubwami bwa Nebukadineza uko buzoba bumeze n'igihe ciwe cyo gutwara uko kizoba kimeze. Hariho ubundi bwami bukurikira ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubu n'ubwami buzogenda bukurikira mugabo ubu bwami bwarakurikiye kuko bwarabaye. Hariho n'ubundi bwami bw'Abaroma. Turazi twese yuko Yesu igihe yazanga ku isi ego urazoregereza ka mikro yavukiye mu bwami bw'Abaroma nibwo bwatwara muri ico gihe na cyane cyane. Rero ubwami bw'Abaroma bumaze kuhava Bibiliya ivuga yuko ubwami bwa Yesu nibwo buzosubira kandi bugira gute buzosubira niho Yesu azoza akaganza. Hari imyaka azoganza. Rero turabona neza yuko Abaroma nibo bahava hama Yesu agakurikira. Kuko yabonye ngo akabuye kava mu ijuru gakubita muri kiya gishushanyo kica kirasanza. Bisobanurwa ngo kajya kabuye ni Yesu kazova mu ijuru kamanuka kaje kuganza iyisi. Ariko turabona yuko muri iki gihe Abaroma batakiganza. Urashobora kumbaza kubera iki? None nyine Abaroma yego nico narinjeko. Abaroma uvuze ngo Abaroma ntibakiganza. Mwisi haracari Abaroma canke se Abaroma ni bande canke gute batakiganza? Okay. Abantu benshi bazi yuko iyo tuvuze Abaroma tuca dutahura Abakatolika. Ariko iyo tuvuze ngo Abaroma n'abantu babayeho na bugingo n'ubu baracabaho kuko hari igihugu citwa Rome niho papa abaye. Rero kijya gihugu twese turazi yuko Katolika ariyo yari kwisonga niyo yatwara ibihugu byose. Rero ivyo bihe by'Abaroma buzosura kandi bigaruke kuko ubu ntibikihari byaragiye. Ariko ivyo bihe bizosura kandi bigaruke basure kandi baganze kuko ubuhanuzi buvuga yuko Yesu azomanuka asanga ubwami bw'Abaroma aribwo buganza muri ico gihe. Rero bisaba yuko Abaroma aribo bazosubira kandi bakagaruka. Rero nukuvuga ko Yesu azoza asanga ubwami bwose bwo mwisi butwagwa n'Abaroma. Ariyo nganje izobihari muri inose. Donc twovuga rero tuti nimba uvuze ko Yesu azoza asanga ubwami bw'Abaroma aribwo buzoba bugitwara bivuze ngo ya misi yiherezo ntiragera. Nico gituma navuze bivuze ngo dutanguye tubonye inganje y'Abaroma itanguye kuganza isi yose tuvuze ngo Yesu azoba agomba kuza. Haleluya. Mugabe ibi bintu sindavyumva. Sigurira hano hantu. Yego sigurira aha hantu. Okay. Icambere Bibiliya ivuga ngo hariho ishengero Salomo yubatse riri hagati ya Pakistan na Israel. Kandi bivuga yuko ijya ngoro bizotegezwa gusaba yuko bayubaka niyo ngoro Yesu azoshikiramwo niyo azobamwo igihe azobaganjije imyaka yiwe yo kuganza ngaha kwisi. Rero ijya Roma iracari mu ruhande rw'Abapakistani bakigwana n'Abaisraelite. Bisobanurwa ngo mu gihe Abaisraeli batarafata ijya ngoro igihe ca Yesu kugaruka nikiragera. Ariko twokwibaza mbega Yesu agarutse azobaje kugira ngo azobe muri iyo ngoro canke azoza none ko hari abantu batubwira ijambo ry'Imana ati Yesu azoza ahagarare hejuru.
mu bicu ari kumwe n'ingabo ziwe n'Imana, hama abamukoreye mu kuri no mu kugororoka ntazosubira guhonyora hano ku isi. Hari abantu bahora babitubwira, c'est vrai. None we uvuze yuko azoza agacaja muri iyo ngoro iri Roma akahicara igihe, eske ico gihe azohicara azoba ari karakora iki? Bo icyambere Bibiliya ivuga yuko hariho imyaka igihumbi Satani aboshwe, Yesu akaganza inosi. Hariho indi myaka indwi yo kukwerekwa ubwami bw'Imana. Ico gihe rero cyo kuvuga ngo tugaragarizwe Yesu atugaragaze ku Mana, yerekane igikorwa yakoze, nikizoba kiragera. Hazubaho igihe cy'imyaka Satani abohwa ngaha ku isi kugira ngo Antikristo nawe nyene agira ikibanza cyo gukora. Yesu azoba ariko dutembereza atwereka ubwami bwase. Ariko nanoneho hazobaho iyindi myaka Yesu azoba yaje kuganza ngaha ku isi. Aganza aho Satani bazoba bagize gute, bazoba kuweho, isi izoba yazinzwe nk'igipapuro. Bisobanurwa ngo hazobaho ibihugu byose bizokugwaho, kila kintu cyose kizokugwaho, ngo azocarema Yerusalemu nsha, ngo niyo Yerusalemu azoba bayeho n'abantu biwe, niyo azoba aganjije inosi muri iyo Yerusalemu nsha. Uri kurasoma mu byahisho Yohana niho hatubwira uko azoganza iyo myaka rero. Inyuma yaho niho azodutwara rero igihe cy'imanza, Imana igomba gucira imanza amahanga. Rero ijambo bavuga ngo azohagarara ku bicu, abamucumitse bazomaramara, abamututse bazogwa igihumure, bazotangara kumubona, azomanuka n'ingabo ziwe. Ibyo bisobanurwa yuko nigihe Yesu azoba yamanutse aje gutora ishengero, kuko ariho kunyakugwa ubwa mbere. Yesu atwaye ishengero ubwa mbere, ariko abakijijwe bagatwagwa, abapagani bagasigara. Bisobanurwa ngo aba bazonya kugwa ubwa kabiri. Yesu rero agiye kutwereka se n'abamarayika biwe. Urumva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Rero mu kumanuka kwiwe azoba amanutse kugira ngo atware ishengero. Neza cyane cyane. Nuko nibaza ko nawe uri kuramwumviriza, nibaza ko mwebwe muri ko murakurikirana iki kiganiro aho muri hose around the world, nibaza ko mwatahuye ku kijanye n'iminsi ya nyuma, ku kijanye n'iza rya Yesu aje gutora biwe akabajana kuberekana kwa asati ngiki gikorwa nakoze papa. Hama rero bahembe bahijuru banezegwe ibihe nibihe. Hama rero mu kurangiza reka manze ndagushimira. Mu kurangiza akajambo rero kanyuma canke se ijambo wotekerera abantu bariko barakumviriza na cane cane ku kijanye n'imisi ya nyuma. Ico notekerera abantu bakurikirana Misiri Champions TV. Ego cyane. Nuko no babwira yuko igihe ciherezo kirageze, kandi nikigeze kuri twese, kigeze kuri buri muntu wese iye igihe cyawe cyageze. Na cyane cyane ico novuga yuko nuko ukwiye kwakira Yesu, ugakizwa akaguhindura, agahindura ubuzima bwawe, kugira ngo nawe igihe kimwe niyaza gutora ishengero uzobe mu bazotwagwa ubwa mbere. Na cyane cyane ico rero nico no kwifuriza abantu yuko bo kwakira Yesu. Yesu ni mwiza, Yesu arakiza, arabohora, Yesu aratabara. Akeneye wewe n'umutima wawe. Neza cyane. Ari umuntu ashobora kwiyumvira ati mbega no bikora gute kugira ngo Yesu anyakire. Ikibazo cyawe kiroroshe. Yesu yavuze ngo naretse inama 99 nkurikira inama imwe yazimiye. Yesu ntakeneye abantu benshi, akeneye wewe ufise uwo mutima wo kumuza. Wewe ni wowe gusa wo kwiyumvira ati nikihe nokora. Ico wokora nuko uwo mwakira mu buzima bwawe, ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, agahindura ubuzima bwawe. Na cyane cyane. Murakoze. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Shimire na mwebwe mwese mariko muradukurikirana kuri Misiri Champion TV. Je mwari kumwe ni Bashiriyano Indundi, tubana umunsi ku wundi. Ndababwire ngo Imana ibahe umugisha, muhezagirwe. Hasta la vista.